Ndabafukamiye ndabatakambiye ale Prince irishura umwana wo mu Buyenzi kuri 24 numero 8 itariki 11 niwo munsi wa nyuma wo gutangira ko amafaranga. Ndazi ko muri benshi kwasavye ubufasha je murabonyine, ariko je mubonye ntacyo bitwaye ndi umuhungu ndatigita mu gasanga ndabiguyeko ujya n'umwana kiri muto afite imyaka 2 umutima wa rugorozi. Ndashaka mu mufashe gushika itariki 11 muze mwatanze basi yazoba yabonetse kugira mwana tumufashe shore kuja kwivuza. Bajya ntacyo dufana ni muri gwa rukundo kugira tubandanye gushigikirana, kuko bavuga ati FashaWarafashijwe tusitori ngaho kwera twafashijwe. Umwana aracyari muto imyaka 2 akeneye kwivuzwa. Imana ibahezagire ubandanye kudushigikira muri gwa rukundo, murazi ko turakunda cyane. 2 millions 182 niyo mafaranga asigaye kugira umwana ashobore kuvugwa. N'umwana akiri muto cyane irishura ale Prince aba mu Buyenzi kuri 24 numero 8. Utavyumva ntavyumve uvyumva vyumva yabintu bimeze kumangetenge azobara aho chufa. Yes, of course, my name is Mr. Recorder. FashaWarafashijwe tusitori ngaho kwera twafashijwe. Nimba nkoze kino kiganiro ari dimanche, niho nifuza ko kino kiganiro kibagere ku mutima. So reka tuvuga ati umuntu abayeho kubw'uwundi kandi nta muntu yifasha mu buzima. Twese turafashwa kandi na cyane ko n'igihugu na leta irasaba ubufasha kugira nayo nifashwe, kuko nta muntu yama yikwije muri byose. Bisigura iki? Ikiganiro nakoze cy'umwana akiri muto agifise imyaka 2 akeneye kuvugwa, umutima we warugurutse. Guys ko muri benshi mudukurikirana, ndazi ko muri benshi mwirengagije kino kiganiro. Ndagarutse kandi nongere ndabakome ishwashwa mumve yuko uno munsi umenye yuko nimbobayeho nuko ubuzima bw'iwawe Imana ari kuragufasha cyane umubanyi cyangwa inshuti ndetse n'abagenzi. N'umwana akiri muto cyane akeneye amafaranga yo kuja kwivuza deje amafaranga yarabonetse kuja kwivuza, ariko umenye ko abuze passport, arabuze n'amahera yo gufungura, arabuze n'utundi tuntu duke. Nababwiye ko bitwara imiliyoni n'ibihumbi 757. Bisigura ko namahera make cyane ku Barundi. Abarundi turi benshi dufise amafaranga, Abarundi turi benshi dufise ubutunzi. Ndabahamagariye no mwana itariki 11 z'uku kwezi k'8 niho bamubwiye ko ari hategerezwa kwiza amafaranga yose kugira ashobore kugenda, ariko kuri no munsi mu miliyoni 2,700 na ubu hasigaye miliyoni 2,180. 2 millions 182 niyo mafaranga asigaye kugira umwana ashobore kuvugwa. N'umwana akiri muto cyane irishura ale Prince aba mu Buyenzi kuri 24 numero 8 niho basanzwe batuye. Bisigura yuko abuze amafaranga yo kwivuza miliyoni 2. nawe uri kuradukurikirana kuri Star TV ndazi ntiwo yabura miliyoni 2. Si mwese ariko ndafise ari haba yafise, hari n'abari ko baravyirengagiza gutanga ibintu 10, ibintu 2, ibintu 3 ni ikintu gisanzwe cyane. Uno mwana rero ku tariki 11 ikarenga itariki 11, bisigura yuko nimba wari ufise cyo gufasha nkufashe. Bisigura yuko amaraso nawe waraguharurwa. Bisigura dukora umurimo w'Imana, dukora igikorwa cy'Imana kugira muri gwa rukundo nyene bavuga ati FashaWarafashijwe tusitori ngaho kwera twafashijwe. Nta muntu ndiko ndinginga kugira ashobore gufasha uno mwana. Uno mwana novuga yuko yarankoze ku mutima. N'umwana akiri muto, ntituzi ejo azoba ari iki, ntituzi ejo azoba ari uyu, ariko narakoze meme na groupe ndashira na link mu kiganiro, link y'abantu baje muri groupe, ariko nta bantu turaronka kugira baje muri groupe bashobore gufasha uno mwana. Umwana afise imyaka 2 cyangwa yumvira nitaba Imana akiri umwana akiri muto cyane. Twama twafasha abanyokuru basokuru bacu, ariko umwana tunanire gufasha. Guys ndazi ko muri benshi mufise umutima w'urukundo. Reka nongere ndabibutse nimero ari mikashe ni 65 27 51 49 Kwizera Imana Lisette 65 27 50 49.
izina ni Kwizerimana Lisette, iyo ni limikashi. Akacaba iyindi ya 68 106 88 Shimirimana Joseline, niyo ni yindi limikashi. Umwana ni irishura Ale Prince. Wifuza WhatsApp yujya mu mama ujya mwana ni 75 190 874. Ale Prince umwana yifuza kubaho, umwana yifuza ko ubuzima bwo bandanya. Ngarutse gukora kino kiganiro ndakugira yuko ronze irageze itariki 11 zirageze kugira umwana ashobore kuja kuvurwa. Amahera yo kuvurwa arahari, habuze déplacement na passeport, ariko passeport bivanye nizo miliyoni 2,700,000 ayo tumaze gukuramo passeport yarabonetse. Igisigaye niyo déplacement aller retour n'utundi tuntu tudufungurwa hari tuba dukenewe. Nukuri urambabarira kubona ngarutse ngaha kukubwira ati ufashe. Twese twarafashije, FashaWarafashijwe kora twese tubaye ngaha kora twafashije. Nanje kubona mpagaze ngaha, ni Imana yamfashije kubona mpagaze ngaha. Hari umuntu yewe yampaye 1000 mu gatondo kigatuma ndonka agasukari kigatuma mbaho. None gashaho nitutafasha izoca bingana bingaha. Twese twarafashijwe, nta muntu abaye atafashijwe. Nigikunda reka nshake ndabivuge kandi unyumve. Nimba uzi yuko ubaye utafashijwe ushavurike. Jewe nzindutse kwa Mungu gatondo mvuga ati jewe ntumba niyerekana ngaha mushake mubibona ukundi, ariko ndabasavye, ndabinginze, ndabafukamiye, ndabatakambiye ujya mwana afashwe. Je ndabafukamiye, ndabafukamiye, ndabatakambiye. Ale Prince irishura umwana wo mu Buyenzi kuri 24 numero 8 itariki 11 niwo munsi wa nyuma wo gutangira ko amafaranga. Ndazi ko muri benshi twasabye ubufasha, je murabonye, ariko je mubonye ntacyo bitwaye ndi muhungu ndatigita umuntu mugasanga ndabiguye ko ujya n'umwana akiri muto afite imyaka 2 umutima we warugurutse. Ndashaka mumufashe gushika itariki 11 muze mwatanze basi yazo bayabonetse kugira mwana tumufashe ashobore kuja kwivuza. Bajya ntacyo dufana, ni muri gwa rukundo kugira tubandanye gushigikirana, kuko bavuga ati FashaWarafashijwe tusituri ngaho kubera twafashijwe. Umwana aracyari muto imyaka 2 akeneye kwivuzwa. Imana ibahezagire mubandanye kudushigikira muri gwa rukundo, murazi ko tubakunda cyane. Iyi ni Star TV televiziyo mukunda cyane, televiziyo mushigikira gose uko bukeye ko bwije. Imana ibahezagire. Nukuri ndabasavye kino kiganiro kigira ico kikwigishije, kigira ico kikubwiye, sivyo? Ndazi uzobona neza cyane. Behind camera turi kumwe na Tuto Dore baradufasha amasanamu meza cyane. Imana ibahezagire. Nimba wumvise buno butumwa ukugwe neza, nimba hari cyo ukora ugira icyo ukoze, nimba atacyo ukora naho ata amafaranga ufise, terera igisabisho kugira ibintu bigende neza cyane. Usenge cyane kugira umwana ashobore kuja kuvurwa, kugira umwana ashobore kubaho nkuko nawe ubayeho. Ntacyo dufana bajya abantu nabo narinzi bamumagaye nkuko namafasha abandi, namafasha abandi kubera ko yuko nanjye nzi yuko nafashijwe kandi n'ubu ngifashwe. Isigura yuko mugenzi yuko mfashwa kubera ko nanjye nkufasha abandi. Imana ibahezagire mwese mwabikiranye, mwese mwatahuye buno butumwa ndabazaniye. Imana ibahezagire cyane. Mr. Bob umuhungu w'iwanyu, sinifuza ko izina riduga ahubwo nifuza ko ibikorwa byanje biduga. Ndazi ko muri benshi mudukurikirana bari za tennis, dushimira na Renat ari tennis. Imana imuhezagire cyane, dushimira abo bantu bose bamaze kugira icyo bakora muri make amaze kuboneka. Imana ibahezagire cyane. Bye bye, ciao ciao. Uwa Mungu mwiza, musenge ibyo musaba mu bironke byose bize kugenda neza. Imana ibahezagire cyane.